kuva mu kwezi kw'icenda twaratanguye irima ry'agatasi ry'umwaka wa 2024 ubu kwezi kuraheze. Novuga yuko kugira kuri isaha kubijanye na vyankenerwa kugira irima rigende neza ahantu hera ku ifumbire, novuga yuko dushima cyane ifumbire. Turavye ku rugero tumaze kugerako, turafise ubwoko bune bw'ifumbire. Hariho iyo bita fomi imbura, ari nayo abene gihugu ku bigori bateza. Iyo nayo turabona yuko tumaze kurenza ibice 80% imaze gushikira abene gihugu mu makomine no mu mazone. Hariho ubundi bwoko bw'ifumbire bita totahaza, ari niyo mubona irikira pakirwa ija mu makomine. Twararengeje ibice 100% kuko iyi ni yanyuma irikiragenda mu makomine. Hariho ubundi bwoko bita bagara, turageze ku bice birenga 70%. Ariko hariho ifumbire bita doromi ariyo shwagara, iyo turacari kure cyane kandi niyo twari gutanguza. Iyo rero twaragize ikibazo aho iyo fumbire yabonetse itevye kandi mumva ko itaranakwira, kandi ariyo twari gushiramo indwi zibiri imbere yo dutera. Imbuto nobabwira yuko mu ntara ya Gitega kurutasi barakunze gutera cyane ibigori hamwe n'ibiraya. Ibiharage babitera cyane cyane ku mpeshi. Tugiye ku mbuto y'ibigori mu ntara ya Gitega hariho agahaze kuko kugira iyi saha mu ntara ya Gitega twari twateguye yuko tuzokenera itoni 90 z'ibigori, ariko kugira iyi saha tumaze kuronka itoni 15. Aho kandi mu ntara ya Gitega hariho ubwoko aribwo bita variete abene gihugu bari bifuje cyane bita panesenkanitruwa. Iyo nayo rero ntirashika, ariko amakuru dukura mu bushikiranganje baratubwira yuko muri iyi ndwi izambere zitangura gushika. Rero twabaye turaronka imbuto bita bazoka, ari nayo mubona abastanteri bariko baratora. Kubera twabonye ari imbuto nkeya cyane, twaciye duhitamwo kuyigaburira amakomine uko ari 11, tuca tubiha abastanteri basanzwe ari n'abavyeyi b'amakomine. Ubastanteri nibo babijana mu makomine bagaca babigabanganya mu bene gihugu. Muga turabona yuko intambwe ikiri ndende, kuko niyo bishitseyo barasahuranwa umenga nukwiba, kandi umwe wese nibamuha ivyo akeneye, ahubwo bamuha ivyo babona babigabanganye bashobora gukwirwa. Rero turabona ko haragahaze ku mbuto y'ibigori. Twaragize ikibazo gikomeye cyane ku mbuto y'ibiraya, aho mu ntara ya Gitega atabiraye na bikeya vyigeze biboneka. Kandi si mu ntara ya Gitega gusa, naho twahora tubisaba twahora tubironka tubikuye mu zindi ntara. Gushikiye isaha abene gihugu bakeneye imbuto y'ibiraya ntibigeze baronka n'ikiro na kimwe. Rero ico ni kibazo gikomeye cyane, aho dusaba na cyane cyane abajejwe kugwiza imbuto ko boshiramwe ingufu. Hariho rero n'ibindi biterwa barima mugasi cyane, turabahimiza kuri ibijumbu, kuri imyumbati. Muga ivyo byo turabizeza kuko imivyuka irahari irobanuye, ibigotigoti birahari birobanuye, ahubwo tubahamagarira ubikeneye kwegera bajya abafundi bajejwe indimo ku mitumba kugira dushobore kubibazanira.